Jisho Jisho aransapotinga sana simbona icyo mbuza kumufollowinga ariyo ba Best Life Music ni nka family bajya ariyo bigfizzo aransapotinga sana baririmbyi b'abarundi za creation nakubwira kuzana ibintu bishasha abantu batari bamenyereye kuko foko tujana n'ibihe kwa hano na hamwe mu Rwanda yaba mu Rwanda mu Burundi cyangwa mu Buganda ziriya type zira sound mengo biragomba guhura na culture yacu muri ibyo bihugu bitatu. Collabo yari ya Monna na Wiz. Sasa rero abantu ngira ni kujya kuryoherwa ko turiko tubikora neza bagaceyoza ko twagiye hamwe tugakora igikorwa ariko sibyo. Yes. Hello Burundian people. This is international interview exclusive sana. All the way from Burundi, Bujumbura. Jenny Alvin Gucci. Behind camera nkaba ndi kumwe na Farao. So uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe n'umuntu w'amateka cyane. Tuvuga ko ari umuririmbyi asigaye abikora neza cyane muri industry ya Buja Flavor. Naho suhundi turi kumwe na Berrymusic. Hari benshi bashaka kumenya ibintu byinshi kuri Berrymusic. Hari benshi bashaka kumenya mbe uyo Berrymusic ninde. Tukunda kumva indirimbo ziwe kenshi mu ma studio mu mahadio henshi turakunda kumumva. None uyu munsi Imperial TV Plus 257 turi kumwe nawe ngaha tupige ma story tu ibintu byinshi. So Berrymusic, mambo vipi bro? Safi na kwaje? Fresh kabisa. Umeze neza bro? Yego now. Yego cyane. So Berrymusic ntarandiriye kuri byinshi aro benshi bashaka kumenya. Bene kuki Berrymusic kenshi adakunda kugaragara sana kuboneka cyane ni yahe mpamvu kugaragara mu biteramo mu biteramo n'ibindi tuvuge muri circulation kenshi n'umuntu akunda kwinyegeza sana bon sininyegeza brand y'umuntu irakonta sana sasa iyo umuntu agumya kubona anytime ahashakiye umwanya wese ashakiye ndibaza ko kiriya bagutumiye giteramo nta gategeye ugera ko kuriya bavuga ati shaka najyane nzomubona sasa urumva mboneka aho bikenewe bidakenewe urumva ndavyirinda burya iyo hashitse ibiteramo ugasanga baragutumiye nigiki kintu udakunda iyo bagutumiye mu biteramo byo ngaha i Bujumbura ico udakunda kudakurikiza ibyo twumvikanye yego ariko nibiramba ko cyane yego abo tumaze gukora na bose vraiment ndashima. Nibihe biteramo nkeka umaze gukora ukavuga yuko je iki giteramo mbona yuko carangiriye akamaro n'ikindi ubona iki giteramo iyo menya nta nubwo nari kujayo muri ico giteramo? Byangiriye akamaro ni byinshi hariyo igiteramo cyo kwa Paulin cagiye Crystal event gira anniversaire yego bibaza ko iri mu biteramo bya mbere nimba atari cyo ca mbere yego hariyo n'ikigeruka ca Pastor Comedia ibyo novuga biteramo nakoze donc n'urumuri rw'amahoro no kurumuri rw'amahoro. Burya kenshi iyo Berry asohotse iwabo asohotse muhira ahaba nikiki kintu kenshi akunda kwibangikanya naco avuga ikintu jewe ntegerezwa kugikora, yani utegerezwa kugikora kugira usohoke uve muhira? First of all ndavyuka nkasenga hama nkoga koga rero hama nkitegura phone ntibura nkambara fresh kugira nibancishe mwijisho yego hama habona gusohoka. Kenshi abaririmbyi iyo wabonye yuko bamaze kubaka izina bakaba abastar haro
igihe usanga baca bahindura abagenzi ugasanga bajya abagenzi bahorana kera sibo bafise ubu kuri wewe bimeze gute? Bonjeyo nibaza ko uko aba ari ukwihenda kubera abagenzi ugiye guhindura abagenzi ntubuze imico y'abajya abagenzi ugiye mu bandi kuko abo bandi warusanganywe n'abagenzi bakuzi atacu ufise ukiri umuntu muto cyane. Sasa urumva mugiye muradugana biba byiza kuko baranagukingira ibintu bimwe bimwe bibi. Rero je nibaza ko aba ari ukwihenda. Ego n'abagenzi bashasha baraza ntibobura ni benshi mugabo nturucu baha agaciro cyane kuruta abagenzi mwakuranye famille. Je nibaza ko aba ari ukwihenda cyane. So nigiki ukora iyo ukumbuye abagenzi bawe ba kera? Ndabahamagara tugasangira. Cyo cyonyene. Ego bon benshi turamana. Benshi turamana urumva nkuba kure ndamubwiye ati bana je ndagushaka umunsi w'intu tugasangira bla 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 fresh aho ndonsa akanya bari fresh. Berry amaze gusohora indirimbo zibiri Melana na Angelina. Muri zo ndirimbo zibiri zose yazisohoye ku muhinyanyuzi tuzi twese Call the Magic. Kuva utangwe gukorana na Coli ni giki kimaze kugushikira utazofa wibagiye? Bon nibaza ko Coli ayo muhinyanyuzi wa mbere tumaze guhuza donc ibyumviro dushyigimbira hamwe bihura cyane kuruta abandi ba producteur naho narakorana na benshi. Ego hama n'umuntu ametriza ijwi ryanje arametriza qualité nkunda y'indirimbo nico gituma donc urumva cyo gituma bizongora cyane guhindura ariko na trick on the beat turamaze gukorana fresh tu. Rosa Mahigo akaba arundi mu producteur avuga mimi nataka nifanye nawe kazi dukore akazi ndagwe nka promo y'indirimbo imwe canke zibiri ukaronka Mahigo akaba mu producteur umwe agusavye ico kintu wewe wacakira gute? Bon muri umwanya sindavyumvira muri umwanya kuko izina ryanjye ndirafata neza nkuko ndabishaka. Nibaza ko twogumana na Coli gato kugira ibintu bibandanye bigenda fresh. Ariko aba Patrick ndafise indirimbo zibiri. Ese indirimbo zibiri umwanya wo kuzisohora wazo gusa nturagera mugabo ziriho. So nibaza ko aja kambye ati ndaguha promotion indirimbo zibiri imwe nobanza nkamutryinga nkumviriza ukuntu akora binkomvena fresh twakora bitankomvena urumva sinoja bita mu manga. Nk'ubu Kidumu akeneye gusohora indirimbo yiwe nshasha. Muri yo ndirimbo yiwe nshasha akeneye ko yoronka impanuro zivuye kuri wewe. Niyahe impanuro womo? Sha uriya sanzwe nduta sadwe n'umuntu nakuze numvira. Muga akeneye impanuro zivuye kuri wewe. Avuga je nkeneye gusohora indirimbo shasha muga ifoko ndonka ndamuronka Berrymusic gira ampanure kuvyerekeye indirimbo. Ivyo bari teka icambere ivyo bari teka kuri jewe kuko uyo n'umuririmbyi amaze gukora ibintu byinshi cyane kuko no wakera cyane tutemeranye. Ama bishitse sinabyanse ko bitoshika bishitse urumva naje ibyo ndi sibike naho atari byinshi cyane sinobura akantu gato ndamuterera cyaye kanini cyo bamugari iteka kuri jewe kwicarana nawe tugahana ibyiyumvira. arabavuga generation y'ubu ngo mwashise vyose ari sawa ama interview muraronka ama show muraronka ama radio arabavuza hamwe mutoshikana umuziki ndundi kure mwa muhemukiye abafana b'umuziki bishitse ukumva umuntu akavuga ico kintu ucishura gute? Nibaza ko umuntu wese agira iciyumviro ciwe cyo nici abari azoba ari iciyumviro ciwe. Nibaza ko atakiro na kimwe gukora ngo kibe corosha surtout umuziki uragoye. Bo nk'utawukora ntashobora kubimenya ariko nibaza ko tuko turakoresha ndiko ndakoresha inguvu kuri pari yanje inguvu nyinshi mu kwandika mu gukora ama melodie yaryoshe ashobora gutambika rimwe amajambo ya bien kugira kakanovera kakera ku muziki wacu kagaruke umuziki wacu ushobore kwambuka imbibe kuko warumaze igihe utambuka imbibe nkuko tubishaka kuko umuziki wacu idevre nturaja kure cyane nkuko tubishaka ariko uramaze gutera intambwe buke buke kuko iyo ho twari
hirya y'ejo uno musi siho turi siho nejo siho tuzoba turi kuko Imana ifise ukuntu ipanga gahunda yayo twe turapanga nayo igapangura igashiraho gahunda yayo ejo sinzi kazoza kanje maybe birashobora guca kuri jewe nkaja kure biciye kuri jewe igihugu kikaja kure canke bigaca ku wundi mugana nanje fise ico nafashije yego Berry hari collabo ya Wiz Designer na Monna Walda na Berry hama mu nyuma Berry arikura muri iyo collabo bashaka kudusigurira ivyabaye. Bon je sinikuye nko first of all biriya bintu iriya collabo sinarimo ahubwo abantu bavyanditse niho naratangaye sindiyo babikura collabo yari ya Monna Catlus na Wiz. Sasa rero abantu ngira ni kujya kuntu kuryoherwa ko turiko tubikora neza bagacereza ko bagiye hamwe tugakora igikorwa ariko sibyo yarigeze kubimbwa mbaza ndamubwiye ati fresh byo byiza dukoranye ariko reka turindire tubanze tugire izina ndushoke dukora collabo ata ibintu byatari turakora nibiki kugira umwe wese agire pouvoir donc power agire inguvu uburyo dusohoye ikintu kiba kimeze fresh gishika kure hama rumva tubihereraho nyene abantu rero nimba rero ngira ngo baciye babifata ukundi bibaza ko kubera yashize ko udu point d'interrogation sinze kubyibuka rero abantu baciye bibaza ko ndimwo urumva rero sibyo burya Berry kugira abantu bamuronke bigenda gute biragoye cyane kugira Berrymusic umuntu amuronke ntibigoye wowe byakugoye hari abantu nkeka baba bashaka kukuronka bakurondera mu ugasanga biyumvira me ujya muhungu twomukura biragoye nyene urumva nshobora guhura n'abantu bose ku mwanya umwe ariko tuzogenda turambonana buke buke biravana ari akazi uje kumpa ndibaza ntiwobura ukuntu ndonka kuko ni benshi tuzinanye ushobora gusaba nimero yanje cyangwa ukabasaba tukabonana tukavugana hama yego commentaires zose Berrymusic arazishura kuri Facebook, Instagram canke YouTube. Jesi ninshura commentaire kubera ndayiraba hama nkaraba advice umufani yamaye kugira ndayikorereko ejo rero niyabona ikindi gikorwa acabona ko ya advice yatanze yakoze comments ujya ikindi kintu Berry warashoboye gusohora indirimbo ya Melana kandi indirimbo yarabikoze neza gushika n'uyu mwanya ni indirimbo gikora neza cyane aho uciye hose umva ari Melana iri kiravuzwa cyane kandi cyane wewe target nyamukuru wari ufise kuri rya ndirimbo yari target nyabaye bon rya ndirimbo target yayo nari ifise yari gufata umuziki wacu mu Burundi kuko iriya type y'ijya muziki indirimbo ishobora kumvirizwa muri East Africa hose atana hamwe havuyemo kuko ndibaza muri East Africa nta hantu namwe batumva icyongereza hama nta hantu na hamwe mu Rwanda yaba mu Rwanda mu Burundi cyangwa mu Buganda ziriya type zira sound mengo biragomba guhura na culture yacu muri ibyo bihugu bitatu so niyo yari vision yanje aho hantu ishikeyo bon nayitashitseyo cyane ariko yashikiriye bamwe ntari niteze ko yo bashikira hariyo n'umugambi wundi wayo mfise nvugira nga uzoburimwo na video mugabo babandanye bakurikirana watanguye na Melana ubu haje Angelina uki ayo mazina Melana Angelina ejo tuzokumva nkekana Bella canke ni strategy kuko hari abantu benshi biyumvira ico kintu nico rero gituma baguma bankurikirana ni strategy tu nubundi nta kindi yego nk'ubu muri Bunch Boy baragusayinishinze yani bakubwiye yuko bazogutekerera amafaranga kugira bagusayininge muri Bunch Boy uri tayari bro nivyo bari bibi ariko ibintu by'amalebo nkuko namanda bivuga ndabikunda je nkunda gukora ku giti ciwanje hama ufise ikintu mfasha kaza tukavugana iki kintu tugikora uku nuku pari yanje ni pari yawe ni fresh hama ubuzima bukabandanya ibintu by'amalebo sindabikunda cyane
Okay, mwanya ko abafanzi benshi bakunda kwidoga ngo kuki Berry adasohora ama clip video. Why? Nibaza ko ikintu cyose ari bukebuke. Sino kwihutisha ama video kuko je ndakunda ikintu ciza, video nziza kabisa ndayicarire ibe video ya bien. Ariko indirimbo ikurikira ndabemereye kwituzana na clip video nziza kuko ndiko ndayitondera. Yego. Burya Instagram yawe wewe vyipanze gute muri Instagram yawe? Instagram Imana ishimwe iriko iraduga kuko natanguye kuri Melana mfise ama followers make cyane. Ubwo bigeze kuri 1730 ibintu. Umba yaduze mu mwanya muto cyane. Burya kenshi Berry wewe kugira ufollowing umuntu muri Instagram ni giki utangura kuraba? Uko mba ndamukurikirana cyangwa nkurikirana ibikorwa byiwe. Ariko hariyo nabo following uko nyene, hariyo ba Jisho aransapotinga sana, simbona icyo mbuza kumufollowinga. Hariyo ba Best Life Music ni nka family bajya. Hariyo bigfizzo aransapotinga sana, mwari n'ibyo barundi ni benshi. Bigfizzo nabonye aransapotinze. Je nta umuntu wese mba ndi free nawe fresh too. Warasohoye Angelina. Muga i Angelina ni indirimbo yoyo ije itavyorosha cyane kuko yo hari ikintu gishasha twabonye iyi ndirimbo ije izananye naco. Twabonye amatriko yandisweho Angelina. Mbe wavyiteguriye gute maka Angelina yo ize ifise nayo matriko? Kuri Melana ntayo twabonye, muga kuri Angelina turiko turayabona. Ni za creation nakubwira kuzana ibintu bishasha abantu batari bamenyereye kuko foko tujana nibihe kwa ukazana ikintu ciwawe gishasha abantu batari bamenyereye. Yego niyo target yiwanje. Yego nibindi muracabibona buke ari amatriko ya Angelina. Maybe bigenze neza ukagenda uko ndavyumvira n'amatriko ya Melana ashobora kuza abantu nkababwira aho bazikura bayidoyerekana. Beragera twereka mu triko ya Angelina. Triko ya Angelina ni triko ya Angelina. Bashaka itriko bondondera kuri 62 299 719. Hama abadashoboye kundondera kuri iyo nimero bakaja kuri Instagram bakanyandikira DM canke bakangeka kuri DM ya Jerome Trackfit acapa. Abazinanye na Jerome Trackfit bakamubaza kuko niwe dukorana muri iyi project. Yego. None Berry nivyo warasohoye indirimbo Melana, ubu sohoye Angelina. Muga Angelina yo ije ifise n'amatriko yayo. Iyo ide wewe yakujemwo gute kugira Angelina yo nyene ibe ariyo ifise amatriko yayo? First of all Jerome Trackfit nkuko nabivuze ndanamushimira kuri iyi ide. Niwe yayizanye yasanze muhira aranyereka iyi logo arambwira ati iyi logo ya Angelina vyotoka. Hari misi 2 avant show ya Pastor Comedy ya Dimanche nimba tarugiye musinyene sindavyibuka. Ndambwira ati byo bien. Acarambwira ati naramaze gukora itriko imwe tuyeseye turabe. Ubundi deal yari kwishira kuri Instagram tugasharinga publicité koko. Hama sinzi ukuntu umugenzi yitwa Emeli twari twicaranye yarambwiye ati man cyatari kugiwe yambaye kuri Pastor Comedy ukayerekana ajya imbere ukerekana irya logo n'izina n'ibiki byogira power sana. Ndavuga ati okay let me try it, reka ndabigerageze ndabe ico bizozana, and then bibaye serious we can move tugakora amakomande abaye menshi n'amba publicité n'ibiki. Hama ndagenda ndayambara mpejije kuririmba ndayerekana ndavuga ko borondera Jerome Trackfit. Mbona ibintu birabaye serious baratangiye gusaba amakomande n'ibiki, so tugomba kubishira mu buryo
hari ibintu bimwe bitaraba okay ariko vuba bazoshobora kuba ziriho nyinshi ku buryo umuntu atagira commande azagura gusa ibintu bikaba neza. Uyikeneye yo igura kurangaye ni 25000 gusa. Kandi ziroroshe kugira umuntu azironke. Ziroroshe juste uradukontakta avant ugatubwira irangi ukeneye. Basubiremo ijya nimero wavuze ni kugira abaziro baronke ayo matric. 62 299 719. Okay, inyuma ya Angelina twitegiki indirimbo yindi. Jesse nkunda kuvuga igihe nzura ko indirimbo cyane titre. Nibaza ko abankurikirana bazobibona. Birashitse nka Berrymusic muri telefone yawe iruzuye sibyo? Hama akaba huzuyemwo amafoto muga ilfoko ugabanya ibintu muri telefone yawe, ilfoko ugabana amafoto. Me muri ayo mafoto hariho foto imwe wifoto uri kumwe na bigfizzo, nindi uri kumwe na Pole, nindi uri kumwe na Natasha, nindi uri kumwe na Sadbi. Ni yahe foto wofuta kugira uronke ikibanza muri telefone yawe? Ushaka kunteranya wewe? Bon, jensi nibaza ko amafoto wo yafuta kugira uronke ikibanza muri telefone. Amafoto nta place nini natwara muri telefone. Mbonye ari ivyo bikenewe ko ndayafuta. No yafuta yose kugira nirinde ingorane. Wo yafuta yose. Nta nimwe wosigaza uri kumwe no kuko banazi postinze kuri Instagram, ndazishaka no ziraba kuri Instagram cyangwa Facebook. No yafuta yose kugira ndibere espace. Burya kugira umuntu yiyunge ubugenzi na Berry ni kiki urinda kuraba kuri uwo muntu? Sinkunda aba hypocrite. Cyo nico cyambere jangu ndumuntu ari sincere, ari amakosa nakoza yambwira hakiri kare. So tubwire nuwahe mustari wakunze muri indirimbo yawe Angelina? Mustari wemera? Nemera. Ni nyinshi. Shaka umwe gusa uvuga uyu je ndawukunda no kuntu wawuririmbye. Yego. Kana kama mamiza wiwacu mundira shey mujani wacu. Yani aho uwo mustari wewe nyine wicavuga kabisa umusari urangyohera. Wumvishije freestyle wumva iki kuri wewe? Freestyle niyoza ko ari style nyene free style yo yari yose donc amajambo ubone aho nyene ko ibintu biko birabaho ibintu ubonye ngaho. Dukeneye freestyle yibi biriko biraba ngaha muri umwanya. Freestyle. Yeah. Today mwangendeye turakora ikiganiro, ndabashimiye cyane kuri support mungiriye, ubandanye muyigirira abandi nabo bashike kure cyane. Imperial TV. Yap. Hii ni freestyle kutoka kwake Berrymusic. Harawa tashoboye kuba bumvishije ino freestyle. Peut-être yuko ijojwi araba gifisa amakenga. Basubiriremo kandi ubaririmbira ikindi kintu kibenspira baryoherwe we kumva ijwi ryawe. Shaka uririmbire sister wawe. Sister wawe. Yeah. Muri bajya ba sister wawe ukunda, shaka uririmbire umu sister wawe umwe wenyene. Ego. Mama wanje yakubyaye ndamushimiye cyane, uri umwana mwiza, uri kirezi yoyo, uri ntore tuvukana, ndagukunda cyane like my sister yo. I love you like my sister yo. Uririmbiye nde? Muri bajya ba sister bawe bose? Sister wari we wese. So umunsi twari kumwe na Berrymusic, murumva ko twashaka kuvugana nawe ibintu byinshi cyane, aho yashaka kubabwira yuko hariho n'ama imipira yiwe ya Angelina ngi hano muriko murayibona. Imipira akababwiye yuko ari ahantu muzoja kuyironderera nino meho yazibabwiye. Murabona ko ari imipira myiza cyane, wambaye wenyene uriyumva kuri fier kuba wambaye umupira nk'uyu ugwa amafaranga make cyane.
tugire support, tuba supporting abaririmbyi biwacu aba upcoming bako baza batavyorosha cyane. Ini Imperial TV +257 all the way from Burundi Bujumbura kutokea Imperial TV +257. So behind camera twari kumwe na Pharaoh, uyu munsi nkuko mubibona twari kumwe na Berrymusic, twavuganye byinshi cyane. Nimwibagire kugira subscribe, comment, share kugira ibintu byose mwabonye bitameze neza kugira tuzobikosore. Yap, you are ready now.